Tongeye kubaramutsa. Amashure yo mu gisagara ca Bujumbura yitwa ko yakira abana bafise ubumenyi kurusha abandi, ayo bita École d'Excellence muri rw'igifaransa, ngo afise ikibazo co kubura ibikoresho hamwe n'intonde z'abimurirwa ku yandi mashure zishika zitevye. Abavyeyi rero barere kuri ayo mashure bakaba bafise umwiheburo kuko batabona ico gukora, kandi amashure amwe agiye gutangura ayandi akaba yaramaze gutangura. Abakurikiranira hafi vy'amashure bavuga ko kuri leta ya CNDD-FDD ata kintu na kimwe mu bijanye n'indero mu Burundi gikoregwa ku gihe. Mu gihe amashuri asigaye atangura, abavyeyi n'abanyeshure bataramenya amashuri abana bazokwigako. Idonido mu nkuru twateguriwe na King Blaise Iranzi. Kuri Lycée Clarité Notre Dame Dovugizo ngo nta kintu na kimwe kigaragara cerekana ko biteguriye gutangura ishure mu gihe umwaka w'ishure uzotangura kwigenekezo ga 13 Nyakanga umwaka 2021. Nkuko abavyeyi bari bagiye kwandikisha abana bavuganye n'uruganda rwa Radio Haguruka babishikiriza ngo nuko batariko barandika, mbere n'ivyo abanyeshure baryamako bikaba bitahari nk'imatera, ibitanda hamwe n'intebe zo kwicarako mw'ishure. Abandi nabo bavuga ko babuze ico bakora mu gihe urutonde rwabungururizwa ku yandi mashure rutarasohoka ngo bamenye ishure baronderamwe ibibanza, bakabona ko umwanya usigaye ari muto cane. Kuri Risengagara naho batanguye igenekerezo rya 3 Nyakanga, ariko abavyeyi baharereye bakaba bavuga ko mu buraro harimwo ibitanda n'imatera bishaje, kandi bakaba batariko barakira abana bashaje. Iyo babajije abayobozi ngo babishura ko bazokwakira abana bake mu buraro, abandi bakiga bataha. Ikindi ngo nuko bishura amafaranga menshi kubigisha baza bava hanze. Abavyeyi rero barere ku yo mashure bafise umubabaro mwinshi ngo kuko batabona ico gukora. Twagerageje kurondera abayobozi b'ayo mashure ngo tubabaze ico bivuga ko, ariko tukaba twabakenye. Abakurikiranira hafi ivyo amashure mu Burundi kuva leta ya CNDD-FDD itwara bavuga ko mu gisata c'indero atagihe na kimwe ibintu vyankenerwa birigera bikorwa ku gihe nyaco. Abana n'abavyeyi bama bata umutwe kuko umwaka w'ishure usigaye utangura abana bataramenya amashure bazokwigako, bigatuma bacererwa kuja kw'ishure. King Blaise Iranzi ndamushimiye. Tukiri muri ico gisata nyene c'indero, ubumenyi mu mashure ntibushobora gutera imbere ngo mu gihe abigisha benshi batanga ivyigwa badafisemwo ubumenyi. Ivyo ngo bigaturuka ku bayobozi b'amashure batanga uburenganzira ku bigisha bwo gutanga ivyigwa bidahuye n'ivyo baba barize mu mashure. Uyu numwe mu bigisha bivuga, ijwi ryiwe rikaba ryahinduwe ku mvo z'umutekano wiwe. Iruhande y'iyo myidogo ijane no kurondera guha akazi abarimo bashasha, tuma bamaze kuja mu kazi banga nyine ariko abaha akazi bakora hanyine ijamwe amanyanga. Cyo gusanga nk'umuntu afise nka mpamyabushobozi ya D6 arigisha muri 6e, ufise D7 atinya kuhigisha n'icambere hanyuma primaire. Cha kabiri muri secondaire henshi mubaze ubushikiranganji arabe amaraporo atangwa, bace baraba ingene abigisha nka diplome bafise ko ari nako baheza bakabaha akazi ku mashuri bakorako. Kigute ndabona hari nk'umuntu usanga heje ANS Igifaransa akaba ariko arigisha mu gatatu mu mashuri shingiro, kandi hariho ubundi yagize nka IPA 5 Igifaransa nyene kuri iryo shure. Hari n'igihe usanga umuntu yarize ivyigwa runaka ntabimuhe ngo avyigishe, ahubwo bakabiha ubundi atanavyize. Urumva ko ivyo vyose bica bituma akanovera k'indero ubumenyi bw'abanyeshure basubira inyuma. Abigisha bamwe bavuga ko iryo tangwa kubigisha ry'ivyigwa bigisha ridahuye n'ivyo bize rituruka hanini ku bayobozi b'amashure borohereza abigisha basanzwe ari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD, bakiyibagiza gushira imbere ubumenyi abana bazohabwa n'abo bigisha bahaye ivyo nabo badafitiye ubumenyi. Abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatwa ngo barageramiwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Umwe muri bo wo muri komine Gahombo intara ya Kayanza akaba aherutse kugandagurwa, mu gihe abandi babiri bo mu ntara ya Kirundo baheruka guhunguka baherutse kunyuruzwa bakaburirwa irengero. Ivyo vyose bikaba bibabaza cyane abarundi bo mu bwoko bw'abatwa. Abo barundi basaba abarundi bose mu butandukane bwabo guhaguruka bakagwanira agateka kabo ngo kuko atabutungane buri mu gihugu. Ibigwanisho bicira umuriro navyo bikaba vyuzuye mu mbonerakure, ari navyo bifasha mu gukorera mabi abarundi. Inkuru twateguriwe na Dondo Jembaza umutima. Niko bamye Rafael, umunyagihugu wo mu bwoko bw'abatwa wo muri komine Gahombo intara ya Kayanza, aherutse kugandagurwa.
abamugandaguye bamutegereye mu nzira avuye gusuma. Ubwo bwicanyi ngo bwari bwateguwe. Ikivyemeza ngo nuko ivyo yari avuye gusuma hamwe n'ikinga yari afise abamugandaguye nta na kimwe batwaye. Kurikira uyu munyagihugu wo mu bwoko bw'abatwa aravyigana. Ijwi ryiwe ryahinduwe ku mvo z'umutekano wiwe. Nk'umurundi akomoka mu bwoko bw'abatwa akongera akaba n'umwe mu babaserukira, turateye ivyatsi ubwicanyi bumaze imisi bukorerwa abatwa mu mihingo itandukanye y'igihugu c'u Burundi. Aha twovuga nk'uwitwa Nikobamye Raphael wo muri komine Gahombo aheruka gutegerwa n'abicanyi bakamwicira mu nzira yaravuye gusumira abana biwe. Cyerekana ko ubwo bwicanyi bwateguwe nuko igare yari afise n'ivyo yari arihetseko atana kimwe batwaye. Uwitwa Narinkabandi Anne Marie na Kaneza Beatrice bo mu ntara ya Kirundo nabo baherutse kunyuruzwa. Abo bose bakaba baheruka guhunguka. Ikibabaza kuruta abarundi bo mu bwoko bw'abatwa ngo nuko uwo mupfasoni Beatrice umunsi anyuruzwa yakuwe umwana mu mugongo n'abamunyuruje, baraheza bamuterera inakuru ngo asigare ararera. N'ubu dusubire dukurikire umwe mu barundi bo muri ubwo bwoko. Hanyuma aha tukagaruka ku bantu banyurujwe. Uwitwa Narinkabandi Anne Marie batazira Rombo mwene Karenzo John na nyina Mukankusi w'Irugero muri komine Kirundo intara ya Kirundo, na Kaneza Beatrice mwene Rwasavina. Abo bose bakaba ari abantu baheruka guhunguka. Birababaje cyane kumva leta y'u Burundi isaba abantu guhunguka ariko gaca kabiri bakabugwa irengero ryabo. Ikindi nanone kibabaje ni uyu Narinkabandi Anne Marie yakuwe umwana mu mugongo, umwana bamuterera inakuru, nuko nabo baraheza bamuriza imodokari ifise ibiyo bitabona baramujana, na bugingo n'ubu ntakayambukiwe. Nk'uko umwe muri abo banyagihugu abivuga, mu gihe ubutungane butokwigenga ngo buhane abakora ayo mabi yose, imbonerakure zikakwa ibigwanisho zahawe n'ubutegetsi. Asaba abarundi bose mu budasa bwabo guhaguruka bakagwanira agateka kabo. Icokorwa kugira ngo ayo mabi ahagarare, icambere coco nuko ubutungane bwobanza bukigenga bugatunganiriza bose atanumwe buvanguye. Ikigira kabiri nuko ibigwanisho vyahawe imbonerakure bisubizwa inzego z'umutekano. Ikigira gatatu ivyo vyose vyanse nuko abarundi bonyene twese mu butandukane bwacu twohaguruka tugaharanira agateka kacu. Yaheraheje asaba abari mu mashirahamwe aharanira agateka k'abatwa nka Iniproba basanzwe ari n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD kudasamazwa n'utwo uwo mugambwe ubahendesha, mu ntumbero yo kubibagiza gushira habona amabi akorerwa ubwoko bwabo. Nyabuna bafashe abandi kugarukira igihugu kiriko gitemba beneco barorera. Dondo Jemba z'umutima arakoze, muhinga bw'ivyuma batumirira mate, tubandanye n'amakuru twabateguriye. Kona abarundi bantora bakashira imbere yabo ngo ndabarongore, ngasanga nta komine nimwe buzemwo n'imiburiburi abantu 50 bariko bararira barizwa n'iki gutungana. Mbwira umukuru w'igihugu wacu wiki wogira iki na cyane cyane uzirikana neza icyo ujejwe, uzirikana neza icyo ujejwe, ugaza usanga bose bariko bararira, umuto akarira, umukuru akarira, bose bakarira. None icyo gihugu guhera ku mukuru w'igihugu arira, umwene w'igihugu akarira, umunyamahanga arakeneye Burundi akarira, icyo gihugu ni cyahere kandi azakorera ubutungane. Icyo gihugu cyitwa ngwiki tashaka kwega umuriro, Imana araduhaye amahoro turagenda nuko umuriro duce dusaka ukwega ubunyene ubu tukwega kwega. Ubutungane ntibunaniranye kubera ko abacamanza badafise ubumenyi cyangwa badafise umutima, ariko hari ibintu bibiri mwagarutse ko kandi ari byo, hari igiturire n'ibyo, kandi hariho n'ukuboko kunyegeje ku bacamanza. Uko kuboko kuriho ushobora gutuma umucamanza atidegembya mu gufata ingingo ibereye yisunze amategeko. Urubanza rwiwe arabona ko rudashoboka kandi afise ukuri, akifatisha umukuru w'umugambwe mu ntara.
akishimikiza en général quelconque de l'armée ou de la police. Niho bigorera nyakubahwa bya rimwe rimwe. Ikibabaje cyane nuko benshi babivuze bakabizira. Kujya yabivuze benshi barabivuze barabizira. Bamwe barapfuye, abandi baboreye ngaho mu mabohero hari byo bazira, abandi nabo barahunze igihugu. Twebwe twese twahunze kubera twadomye ku rutoki bijya nyene yarayavuze. Ariko urabona wewe ntanico yabaye. Tugaruke kuri ya nkuru y'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka aheruka gufatwa ariko aragurisha isukari igiciro kinyuranye n'icashinzwe na leta. Abanyagihugu badashimishwa n'ibihano biriko birahabwa umutegetsi vyo gucibwa amande hamwe no kwakwa uburenganzira bwo gusubira guhabwa isukari n'ishirahamwe Sosumo. Ku bw'abo banyagihugu bati Space Caritas nje barikanuye nta kindi gihano akwiye atari ukubogozwa mu mabanga yiwe yo kwitwa ko aserukira abanyagihugu aho kubandanya kandi ariwe abakandamiza. Inkuru twateguriwe na Jeannette Kamikazi. Hari kwigenekerezo rya 31 Myandagaro umwaka wa 2021 aho umukenguza amateka nje barikanuye Space Caritas icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka akaba n'umudandaza mukuru ahabwa isukari n'ishirahamwe Sosumo mu ntara ya Gitega yafatwa ariko araranguza umufuko w'isukari ku mahera ngana 125 mu mafaranga y'amarundi kandi umufuko w'isukari wategezwa kugurishwa amafaranga 114 vy'amafaranga y'amarundi igiciro cashinzwe na leta y'u Burundi. Ico gihe akaba yaciye acibwa amande y'amafaranga ngana miliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi ivyiyamirijwe n'abanyagihugu batari bake kw'igihano nk'ico ku mutegetsi nk'uwo kidakwiye. Inyuma y'imisi mikeya kwigenekerezo rya 3 Nyakanga ishirahamwe Sosumo ribicishije ku muyobozi waryo hamwe n'umuyobozi ajejwe ubudandaji baciye bafata ingingo yo kwaka uburenganzira icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka bwo gusubira kuronswa isukari n'ishirahamwe Sosumo nk'uko biboneka mu rwandiko rwanditswe n'iryo shirahamwe Sosumo. Bakaba bandikiye ishirahamwe ryashinzwe n'uwo Space Caritas nje barikanuye yise Family Dan and Stacy bamumenyesha iyo ngingo. Kuva uwo mutegetsi wo mu nama nkenguza amateka agifatanwa itonga ryo kugurisha igiciro kinyuranye n'icashinzwe na leta, bamwe n'abandi mu bajejwe agateka kazi na muntu no mu banyamategeko co kimwe n'abanyagihugu ntibahengeshanije gutera ivyatsi no kwiyamiriza iyo nyifato y'uwo mukenguza amateka aserukira abanyagihugu, aho bose bari barindiriye icinama nkenguza amateka na nshinga amateka eka mbere n'umukuru w'igihugu bakora kuri iryo barajyabaye. Uretse ko bose basaba gukurwa mu mabanga no gukurikiranwa n'ubutungane, uwo mutegetsi bavuga ko ibihano yaronse bidakwiye, ahubwo ari ikindi kimenyetso cerekana neza ko intwaro ya CNDD-FDD itababaye amagorwa n'ibibazo vy'abanyagihugu. Bakamenyesha ko iyo leta yari babaye abanyagihugu uwo mutegetsi ngo yari gukurwa mu mabanga agatako agakurikiranwa n'ubutungane. Ikena ry'igitoro co mu bwoko bwa mazutu na essence mu ntara ya Ngozi rimaze imisi gibonekeza ryatumye abunguruza abantu n'ibintu bagwiza kabiri ibiciro vyo kwiyunguruza kugira baronke ayo kugura ico gitoro kuri magendo. Baba bajeje intwaro n'abajeje ubudandaji muri iyo ntara bose birabira hirya umunyagihugu akaba ari wari karahagwa. Abanyagihugu bakaba bavuga ko leta ya CNDD-FDD inguvu zose izishira mu kunyuruza abantu ha kugarukira ibisata vyankenegwa bigize ubuzima bw'igihugu bigeza hatemba. Idonido mu nkuru twateguriwe na Eric Kwizera. Abunguruza abantu n'ibintu bo mu gisagara ca Ngozi baguje kabiri ibiciro vyo kwiyunguruza kumva zuko igitoro co mu bwoko bwa mazutu na essence kimaze imisi kitaboneka muri iyo ntara, ngo niyo bishitse kiboneka kuri magendo. Abafashe iya mbere mu kuduza ibiciro vyo kwiyunguruza n'abasanzwe bakoresha amapikipiki mu kunguruza abantu ngaho muri ico gisagara ca Ngozi. Baba bakoresha amapikipiki aho bahora barihisha 500 ubona amafaranga 1000. Abagendesha amamodoka yunguruza abantu n'ibintu nabo bamaze kubona ko bibataye kuwa amazi nabo baciye bafata ingingo yo kuduza ibiciro vyo kwiyunguruza. Akaroro twahawe na bamwe mu basanzwe bunguruza abantu n'ibintu bakoresheje imodoka ngaho mu gisagara ca Ngozi ngo nuko Bujumbura Ngozi kuri hiyasi ubu bariha 10,000
10,000 mu gihe bahora bariha 7,000. Nayo kuri Probox n'amafaranga 15 canke arenga mu gihe yahora ari 10,000. Abagendesha ivyo vyuma bakaba bavuga ko igitoro bakigura kuri magendu, aho kibonetse ikibuni gipima litiro imwe n'inusu kigurwa amafaranga 10,000 mu gihe cahora kigura amafaranga 1,500. Abinguruza bavuga ko bumiwe ngo kuko ikiriko gishikira umunyagihugu kuri iyi leta ya CNDD-FDD abitwa ko baserukira abanyagihugu baraba hirya. Bati ikibazo c'igitoro mu Burundi giterwa n'imvo za politike mbi ya leta ya CNDD-FDD. Nayo abanyagihugu bobo bavuga ko leta ya CNDD-FDD inguvu nyinshi izishira mu kunyuruza, kwica, gutoteza abo yarijejwe gukingira. Nayo ngo ibikorwa vyayo biherera mu majambo ikiringagiza ibisata bimwe bigize ubuzima bw'igihugu bigeze aho umwasi ashaka. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bafise ivyuma vyiyunguruza mw'ibarabara biturutse ku ngingo yaraye ifashwe n'ikigo OBR yo kubatangisha itagisi iri hagati y'ibihumbi 10 n'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi ku mwaka. Bamwe mu bafise mwene ivyo vyuma baganiriye na radio Haguruka bakavuga ko leta ya CNDD-FDD yamishira imbere inyungu zayo gusa aho kwitaho inyungu z'abanyagihugu. Idonido mu nkuru twateguriwe na Aline Munezero. Ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi ya leta OBR caraye gifashe ingingo yo gutoza amatagisi mashasha ku mwaka ku bafise ivyuma vyiyunguruza bikoresheje imoteri. Nk'uko bivugwa n'umuvugizi wa OBR Stanley Ngendakumana, ayo mafaranga azobagenewe kubaka amabarabara. Ayo mahera ya tagisi rero azova ku bihumbi 10 gushika ku muriyoni w'amafaranga y'amarundi ku mwaka bivanye n'ingendeshwa. Nk'uko bisigurwa n'umuvugizi akongera akaba n'umuyobozi ajejwe kumenyesha amakuru mu kigo OBR gitoza amakori n'amatagisi, iyo tagisi izorihwa uku gukurikira: ingendeshwa ifise amapine 2 n'imoteri izorihigwa ibihumbi 10 ku mwaka, iyifise amapine 3 nayo irihigwe ibihumbi 200. Imiduga isanzwe y'abantu izorihigwa ufatiye ku bukomezi bw'imoteri, iyifise ico bita sese ibihumbi 2 izorihigwa ibihumbi 50 vy'amarundi, iyifise hagati ya sese ibihumbi 201 n'ibihumbi 3,500 izorihigwa ibihumbi 100. Nico kimwe n'izitwara abantu n'ibintu nazo nyene zizorihigwa ibihumbi 100. Iyifise hagati ya sese ibihumbi 3,501 n'ibihumbi 4,500 izorihigwa ibihumbi 500. Imiduga ifise sese zirenga ibihumbi 4,500 izorihigwa umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Aho ni mu gihe imodoka za leta iz'abaserukira ibihugu vyabo co kimwe n'abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu mu gihugu zitazorihigwa iyo tagisi. Stanley Ngendakumana akaba yavuze ko ari mu ntumbero yo kubahiriza ibiri mu mafaranga leta izokoresha uyu mwaka, kandi kisango ntabanduka ryo kuyariha ari kwa 31 z'ukwezi kw'icumi. Nayo ngo uwuzorenga ico kiringo azocibwa ihadabu ringana na 50% ryayo yategerezwa kuriha. Bamwe mu banyagihugu bafise izo ngendeshwa mu ntara zitandukanye baganiriye na radio Haguruka bavuga ko ubwanwa bwafutse umunwa, bakabona ko leta ya CNDD-FDD igomba kubakandamiza kubera ko ayo mahera ari umurengera. Abanyagihugu babandanya bashikiriza ko leta ya Evariste Ndayishimiye ishira imbere inyungu zayo gusa aho kwitaho ineza y'abanyagihugu. Kubwabo baganiriye na radio Haguruka rero ngo nta kindi gikwiye gukorwa atari uko abarundi bose bohaguruka bakiyamiriza iyo ntwaro, ngo atakindi kiraje ishinga atari ukununuza abo yarijejwe. Abanyakuri nibo bagomba kurwanywa mu gihugu cy'Uburundi, murabibona murabyumva. Mwumve ko birababaje. Harageze yuko Uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abafasoni b'imitima bafise umutima runtu. Harageze barundi kazi. Oya trop c'est trop. Tuvi buzimu tuji buntu. Ariko kandi sindi no mu batangara iyo mu bihugu byacu bishitse ko abantu bafata ibigwanisho. Twarabibonye muri kahise ku Burundi, twarabibonye muri kahise k'akarere turimo, ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona atakindi basigaranye, ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga baja. Naho bazotwica, naho bazotwangaza, naho bazobandanya badupfunga canke bakabandanya baturenganya, ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzoyikura tukayirandurana n'imizi. Ako kazi ntituzogahagarika na rimwe. Tugowamwe nico gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira agateka kacu.
iki ni ikimenyetso cy'uko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe. Nico gituma n'abarundi aho bari bose bokumva kumwe akarenganyo barenganye. Ntarabe ngo ntaco ngo ndenganirijwe ngo n'umutete nkanje, ngo ndenganijwe n'umuhutu nkanje, ndenganijwe n'umututsi nkanje. Oya, akarenganyo tukumve kumwe, kababaza kumwe, kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanirize hamwe. Nino kuri iyo nkuru ya mugenzi wacu Aline Munezero turangirije ko amakuru twari twabateguriye. Ndashimira uruganda rwa Radio Haguruka rwatororokanije aya makuru. Gisene Manirakiza mu buhinga bw'ivyuma nawe ndamukengurukiye. Cuti bagenzi ba Radio Haguruka mwari muduteza abiri namwe ndabakengurukiye cyane kuba mwafasha akanya ko gukurikirana aya makuru. Jewe Mahoro Patient nariko ndayabashikiriza, ndabike banuye musigara amahoro naho butaha.